hanyuma no kuvuga yuko muri uku kunanirwa muri rusange uko kuba ari kwahukana cyane muri no minsi yego ni ibintu by'abantu bikunda ugasanga bakunda amafaranga cyane na Bibiliya yavuze ati baza bakunda amahera cyane hari abantu uno munsi n'umugore yubatse cyane n'umugabo yubatse abonye urundi rugore rw'urupfakazi cy'ugumbure barantunga kuri terme akenshi nkunda gusanga navuze nabigagamishije gutyo kubera arinze ashobora kuba yosohora umugabo w'abandi mu rugo uwo mugabo agatura urugo rwiwe kubera amafaranga biba bigoye ngene umuntu amusempatiza ugasanga umugabo arubahuka agasohora umugore w'umuntu kubera amafaranga mugabo ico gihe abo basoraje nta makosa amana nabashirako amakosa bari kuraba bavyemeye hari nabo usanga ari ingeso hari nabandi agenda kuba kuno musa akavuga ati reka ngende ko uriya mutipe munafite udufaranga tubana ukwezi kumwe amezi abiri nce ndamuvuruga hanyuma cyo tugenda mu vyo kuburana cyo tugabura hama tuvane ko ugasanga rero ko barazana ibintu vy'imi bariko baronderamwe imitari yes bakunzi ba Yaga Tech TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwese mukomeje kudukurikira aho muri ndababwire ngo big up sana ushaka kuba uri kurakora utuntu ukabona ntidufashe cyangwa ukaba uri kurasiragoringa mu bintu bitandukanye nkunda gutanga ibiganiro ndakubwira ngo don't give up kubera ibivuyemo abandi baca babifata bakaca bahera hugejeje then bakabibandanya hama ukumirwa yes yendi ngaha mamuzi ko ntaje nyene bari kumwe n'umutumire uno munsi turi mu kwezi k'urukundo ukwezi k'abakundana ukwezi naho ntazi ko babivuze ariko biri nako benshi niko bavyita nkeneye kumenya ko Dr. wa Love ariko akubona yes reka ndamwakire cyane Lenine Manariyo welcome bro urakoze yakunda kumva kwera ngo turi mu kwezi k'urukundo niko ndavyumva mugabo mbo sindabishikira cyane kubera wavumaza twe kutabishikira murantunga mpore niba urukundo rwo mu kwa kabiri konyene mu kwa mbere haba ariko arabiki oyaha navuze ko ari ukwezi k'urukundo kuko dumo basi ni nka kujya bavuga ati Noel niyo mu 12 bo dumo niyo dufeta Noel rero abantu basizeho umunsi bavuga sinzi ko ariko babigize ariko anyway reka Noel nivuka rya Yesu ngo nivuka rya Yesu donc ni anniversaire ya Yesu ni sembole bashizeho kugira ngo abantu bo amatwa nsumira wari umunsi uje wari umunsi ndiko ndavuga Noel yego wari umunsi abapagani bafashe mugabo rero ni misi abahinga mu vy'ijambo ry'Imana yego bagiye barakabapagani kugira ngo bace bashiraho ibintu vyibagiza iyo misi bagira ko yari misi bafatiye byo gusenga ibigirwa mana yego ariko birajanye nibi bya Saint Valentin wanashaka Saint Valentin rimwe ibintu vy'imiyaga mibi sana yes warura hariko niho narindi amakuru y'imisi je ndigado cyane ndakumbuye bro ndashima Imana wese agacamo gusa mbo sante sinziza cyane mugabo ndagwana tu umunsi utaragera ntaho nja tu jewe mu bantu nzi bakunda kugwara kenshi oya mbo sugukunda kugwara sukubikunda bo ndimo bagwara imwe yamfashe n'abaganga ntayo batoye byarabananiye kuyitora ariko gushika no munsi novuga ngo ni ikibandanya kuva muri 2021 ego iragubukwa hamikagenda igasubira ikagubukwa ikagenda nkababara mugabo nana kimwe ariko ubu twizere ko biriko biraza umubanyi mwiza ahubwo twaramenyereye kenshi twakoranye ikiganiro rafa pase n'umukinyi wa filme Abel Nduwayo ashatubwira ati urashobora kuba ukomeye udakomeye ugasanga uragwaye utagwa dumo abantu ugasanga ngo harimwo ibintu bikaze cyane mu bantu bazwi cyane nk'umuntu uzi nka Lenine ugasanga bavuga ko hari ibintu vy'uburozi eske we niko ubibona je ntavyo nzi kuko nivuje muri aba baganga ayi Bujumbura intamo mutoyi yoza kugendana mugabo mbo ibipimo byaba vy'ingwara z'abazungu bambwiye ko atavyo ngira no kuja kuraba mu kuraba muhungu bakonesere bakonesere ko atabara gukonesere Kristo ni tujayo reka okay una munsi rero abakuzi bakuzi nka Dr. wa Love kandi je ndavyemera vraiment ubundi hari abantu b'impanuro kesa sawa ku radio sangu korera Korema FM kesa sawa kuri page yawe ya Facebook tubigenze gute na Lenine Manariyo abantu bakuzi upartage cyane ivy'urukundo rero naje kukurondera
kugira ngo utuganirire eske uku kwezi k'urukundo uku kwezi bitiriye ukwezi k'urukundo ko bakundana ukwezi bise kwa Saint Valentin eske wewe uko abandi bavyohiyanta we ni kubibona canke urafise ukundi kuntu bibona nka docteur wa Love uko natangwe ndabivuga yego kuba ko kwitwa ukwezi k'urukundo nibaza ko sindabipinga cyane kuko niko nabisanze mugabo abantu barakwiye kumenya mbega vyazananye he kubera iki bavyise ngo ni ukwezi k'urukundo yego ndumva ko ushaka kuvuga Saint Valentin ya 14 février 14 février turiko turahegereza abantu barashusha bariko barabira niba bavuga ko umusheri wawe ushobora kumuzana nko ngaha muri Israel kwa muzana ari 14 février Honyene harabaye ama reservation menshi sinzi bozora ngaha mugabo bo yasanzwe ntavumye nimbo ariko nyasanga hari akandi ga specialite ngaha ariko byaba byiza mu kwa mbere umuzanyeho mu kwa kabiri mukamuzana why not wewe akakuzana kuko uruko nimagiriranira yego rero nagomba ubwa mbere twibukanye Saint Valentin mbega niki Valentin d'abord yari umupatiri yego mbe warazi ko ba Saint Valentin ari batatu je nanje mbwira ni batatu mugabo rero wamenyekanye cyane n'uyu Valentin n'uyu mu Valentin novuga ko yagararije leta aho yarari yagararije mu amperere yarahari ico gihe no kuvuga ko mu kumugarariza harabaye intambara mu ico gihugu cabo hari mu Bugiriki hanyuma rero bo baca hasohoka itegeko rivuye kwa amperere rivuga yuko umusore wese atagomba kugira mariage ariko agomba kuja ku rugamba yego wa mupatiri acatangura kuzara baraganisha mu mpisho abasirikare akabaraganisha mu mpisho mugo barava baramumenya bamaze kumumenya baca baramufunga bamufunze burya nibo banamwiciye yego mugo baravuga yuko acatumye afata amara n'igihe kitari gito umuntu wa mbere atangura kumugemurira yari umwana wa urongoye prison yego no kuvuga yuko baramukunda nayo umupatiri abasto baramukunda yego hanyuma rero no kuvuga yuko mu byo bamugemurira byinshi harimo amashugwe yego harimo ajya ama carte batanga kuri ntuze kuri Saint Valentin yego no kuvuga yuko tuntu twinshi bakunda kumatwa tuntu twari turimwo ijya rouge noir bakubona bakunda kwambara yego rero no kuvuga ko uyu mupatiri yabaye celebre kubera izo mariage zo mu mico yagenderagira kuko byarahavuye biramenyekana kuko urumva cyari ikintu kiri au niveau national yego hama rero niho rero bace batangura kuvuga ngo niwe mwami w'urukundo niwe mweranda w'urukundo no kuvuga rujya munsi bihurirana na Valentin no kuvuga no munsi wo kwibuka umweranda Valentin yego uwo munsi rero kumwibuka kubera ivyo rero yakoze nivyo bace bakwegera ko rero muri abakundana kubera ko yaziza abakundana niho rero bace bacelebra iyo munsi ikintu rero je nakunda kuri ivyo vyo munsi nuko ari ibindi bintu bagiye barakwegera ko hampande yico mvuze hariho nk'ibihugu bimwe bimwe bivugwa yuko ari umunsi baharira ubusambanyi je nibaza ko ubareze no muri ivyo bihugu bindi nibaza ko ngaha mu Burundi ariko bavyohiyanta kuko usanga amakouple menshi ari uwo munsi baprofitiramwo bagakora ubwo busambanyi bose ndabibagiriza kuko urumva ni match kinwa n'abantu babiri nigaka bafise umurorerezi kuko ivyo gituma je ntakunda kubishigikira nuko ari nk'ama quartier amwe yego mu gihugu hagati ho birazwa babonye umuhungu n'umukobwa binjiye mu nzu ari babiri egare ko bane bararigiye kugwa nagana bundi bajyaguwe n'ubundi bajyaguwe biravana naho usanga oya muga bivanangira n'uwo muntu ingena ameze kuko bamuzi gute navuze nurukiro kirimo n'abantu babiri yego nta muroreza bahari nivyo abantu gusa biyumvire ati umuhungu n'umukobwa ari kumubona kasha ko atari mushiki wiwe naragashaho nta muhungu n'umukobwa bashobora kuryamana kandi byo baho hanyuma no kuvuga iki ivyo bihugu rero uza gusanga bacelebra ibimana vy'urukundo yego ibimana vy'urukundo niko navuga hariho nk'izo bita za Cupidon yego hariho n'ubundi bumana nyene bakwegera ko nubwo rukundo mugabo gace usanga rero nibwo bacelebra ico gihe dimwe nta kintu wumva ko uwo munsi wari umunsi wo guhimbaza umweranda ni ibintu bijanye n'ivy'Imana mugo urumva bagaca bahimbaza ubumana utuntu tw'utumana ngo tw'urukundo ngo ibikini bagakwegirako no kuvuga ko abenshi uza gusanga mbere wanashaka nk'ibigo bimwe ntirwanda dondagura ngaha bafise uburenganzira bwo gusambana ata muntu numwe ashobora kuvuga ngo urazi ko ari igihugu bigeze kwandika bavuga yuko ico gihe n'umugore afise umugabo yego cyangwa umugabo afise umugore afise uburenganzira bwo kuja gusambana n'ubundi wese ashaka uwo munsi kandi babi ari à l'aise yes
ivyo birashika kuri etape. Hariho rero n'ikindi gihugu bagiye batangaho akarorero Yego. bavuga yuko uyu munsi hariho umwanya ugera niba ari saa 9 abantu bakiruka mu ibarabara atanumwe yambaye. Yego. Ni ukuvuga wowe washimye ubonye atambaye icu aho nyene. Ni ukuvuga rero yuko bifatiye mu bintu byinshi ni ibintu novuga yuko uno munsi abantu bakwiye gufata akanya bakamedita. Niba ufite umukunzi kuri Saint Valentin wari umwanya wo kuvyuka nk'abakatolika akavyuka aja gusenga no bakizo barasenga ukavyuka mu gatondo kaja gusenga ukibuka uwo mweranda yapfiriye urukundo. Yego. Hanyuma muri uko kumwibuka ukanamusengera Imana ikabana imuha uburuhukiro bwiza hanyuma ugasengera couple yawe. Yego. Ni ukuvuga yuko byiza mu rukundo ikintu cya mbere gihari kiryoshye no gusengeranira. Yego. Gusa benshi bakora mu bujyajya gusanga baze ibintu by'ubujyajya ngo no gusenga ngo bariko barasengeranira kumbe ni hatari. ata rukundo rurimo. Hari abasambanye bacavuga ngo urumva ngo kubera ngo Bibiliya ivuga ngo twikoreranira imitwaro ngo dusabiranira imbabazi ngo je ndagusabye Imana kubabarire ku ibintu bejeje kungirira. Kandi nawe niyibuke ko avuye mu ntoze. Abari bakoranye mugabo Imana ibabarire ugiye haje kwibwira. Nawe urumva yararindeye nawe kwaca musabira imbabazi ariko shaho bikoreranira imitwaro. Twavuze en général kwisi yose mu bisanzwe. Yes. Mugabo wowe nk'umudoktori wa love abantu benshi bemera kandi bakunda gusaba impanuro kenshi. Kubwawe ni bande bon dumo nimba ari umunsi wahariwe abakundana nkuko bavuga ati umukunzi wanje ndamusohokanye ndamwibukije urukundo ndamwibukije ko twakundanye ibintu nk'ibi ubona ari bande bakwiye gufata uwo munsi. Uyu munsi ukwiye ni couple igeze no kuvuga abawuhimbaza uwo munsi n'abantu bose bemera Imana bakemera no kubaho kwaberanda. Kwaberanda ntibemerwa na bose. Rero bantu musengera mu bakizwa oya navuze ko no oya bakizwa ntibemera abayiranda. Ngiye kuvuga ati n'abasengera mu bakizwa hari amasengesho mu gatondo bita twibature. Ayo bita twibature cyangwa ngozi bazagende muri twibature nyuma de twishitire sinzi bagende uwo munsi bafate umwanya wo gusenga mu gatondo dabo ashimira Imana kuba yaronse umusheri. Yego. Kuko urumva ntiwo ba couple udafite umusheri. Mbega umuntu yemerewe gukundana si imyaka ingaha? Oya si imyaka barabirako mu mutwe bimaze gukubamwe mu mutwe urakundana harageze. Haba hageze bikujemo mu mutwe kuko urukundo ntirugira imipaka kuko biravana no gwarego ko ariho urukundo bita scolaire iruka rw'abanyeshuri usanga bavuga bati cyuye n'umusheri wanje sinzi ko mbe waruvuze umusheri ku ishuri muri secondaire. Jewe bona nta mufise ko natanga kumuganira muri primaire ra. Okay. Muri primaire rero nta kundi wowe urumva here muri primaire secondaire. Jewe nahereye muri primaire kabisa. Na academique irabaho rero hamana fiançailles ni bon. Rero no kuvuga yuko kuri izo ngero zose umuntu aba afise uburenganzira bwo guhimbaza uwo munsi mukuru. Yego. Kuwuhimbaza rero gusa no ko bawuhimbaza mu buryo butandukanye. Pardon, ariko rero bari bakwiye kuwuhimbaza muri ubwo buryo nakubwiye bwo gusenga dabo bagashima Imana kuba yaranse umusheri hanyuma ikigira kabiri agaheza agasengera iyo couple kugira ngo Imana ikomeze kuyirinda kubera ko Satani ntakunda amacouple. Yego. Kuko amacouple mu bisanzwe kidi couple di l'union. L'union no kuvuga ngo n'ubumwe. Kuja hamwe rero no kuvuga ko bavuze ngo l'union fait la force. Kuja hamwe bituma habaho iterambere. Ufata amaze kubaho ubumwe hacabaho n'ibikorwa amiterambere gakurikira ni nayo logo y'igihugu cyacu. Bisobanura ngo rero igituma nakubwiye ati Shetani ntakunda l'union nuko abazi yuko bwa bumwe bumaze kuboneka iterambere indirect agerageza no gusambura ubwo bumwe abantu bo kwibuka kuri Saint Valentin bagasengera l'union yabaye hagati yabo bakaba couple. Yego. Takindi couple umengo n'abantu babiri baba bari kumwe. Yego. Badahuje ibitsinda cyane. Kandi naho mbona ibintu bitera bifata iyindi ntera. Ahi wacu sinzi ko bizova vyava. Ahi wacu bizova vyava. Bon, on sait jamais. Bon, du moins, reka tubirindire. Ubundi akabi iyo umuntu yamaze kukamenya akakabona iyo agakorokeyemo akazi. Yakuze cyo gituma bibiri tubwira ati mugenda n'ubwenge. Yego. Kandi umuntu ahitamo ico ashaka ari sawa. Ngo kandi utagira n'ubwenge Imana izoguta. Ubusavye mugabo. Ndashaka turangirize kuri couple mugabo yamaze kuja hamwe nyene as mari et femme. Ego. Turabonye muri iyi minsi hari gihe ingo dumo zisambuka
ugasanga bavuze swati umukobwa yagiye akiri mutoya ngo canke ngo ntibarindiriye ngo Imana ivuge canke ugasanga nyene babiko babivuga mu buryo en general ugasanga bariko babigeneraliza nkaho umengo hariho ikibazo ku muntu umwe wowe wibaza ko igituma ingo nyinshi zisambuka uno musi ari giki ku bwinshi uyu munsi zisamburwa no kutamenya na Bible yaravuze ati abantu banje bishobora no kutamenya yego uko kutamenya kuva hehe hariho itandukaniro hagati y'abantu barongorwa kera n'abarongorwa uno munsi abarongora kera n'abarongora uno munsi ico kimwe no kuvuga yuko inyigisho canke se ukwitabwaho ni kukiri kumwe yego kera ugomba kuja kubaka donc bavuga projet de mariage kidi projet di umugambi mu kirundi umugambi urategurwa yego umaze gutegurwa ukamenya imitaho ushiramo ni yihe kira mugambi rero yego nagire mbanze nkebura abantu bavuga ngo naka urugo rwaramunaniye yego ni jambo libi cyane kuko nta mugambi ni migambi mike abantu bakora ngo bunguke bose urashaka gukora umugambi ugahomba na mariage yo ni projet ushobora kunguka cyangwa ugahomba byose rero birashoboka no kuvuga rero kandi isi igizwe n'ibihe bibiri reba banze rero bamwe bahagarika imanza ngurumva ngo ivyo by'imanza ni navyo byagiye gukwega abantu kenshi uza gusanga iyo habayeho ingorane mu rugo just ndavuga ngo iyo habayeho kunanirwa iyo habayeho ingorane mu rugo baca basimbira kutumvikana gatoya bagasimbira ku mateleviziyo bagasimbira ku marezo sosiyo ngo je urumva umugabo wanje ngo je urumva umugore wanje hama sepura butira kwa ntaco bifasha urugo n'abantu babiri ivyo byose biza ndiko ndavuga biva kukuba abantu batariko bararegwa nkuko abakera baregwa uyu munsi umuntu muravugana akabaracomotse yego kubera iki ntiyigeze amenyeshwa n'abavyeyi biwe ntiyigeze amenyeshwa n'abamwegereye bari nasenge canke ba muyomba ngo bamubwire mu rugo umugabo niya guhinduka bizogenda gute umugore aguhindutse wifata gute uyu munsi inyigisho turiko turaronka ntizikwiye ugiye ngugiye mwibi bagira ngo ni vya bazita zimwe biga mu komine umubano hariyo la conjugaison de trois verbes gutabarana gukundana vya genre hanyuma no kuvuga kera ho no kuvuga ngo umuvyeyi yabaze kwaganira n'umwana wiwe ku bintu bijanye na santé reproduction uyu munsi wenda kwaje umuvyeyi umaze kuganira ku kijanye na santé reproduction kangahe umaze kuba yaba ari umuhungu bamaze kugira ubwanwa bwinshi bugera aho ngaha mugabo jera naho kabaye usanga atano umunsi bari muri gara muvugana kuri ico kintu usanga abavyeyi nabo nyene no munsi batavyitayeho si abavyeyi batavyitayeho ahubwo abakobwa buno munsi n'abahungu buno munsi umengo bari kwije yego ivyo bakeneye ni muri YouTube ivyo bakeneye ni muri Google mugabo sindabona ahantu bagira muri Google kugira ubake neza bigenda kunuku aho ni kuri zone ni kuri commune à l'église bakagombye gutanga inyigisho bakabwira ati ibintu bizogenda kunuku no kuvuga ko umuntu ariko aravuga amajambo yo kwigisha abantu ku bintu bijanye na cyane n'ubuzima ndora gitsina bamwita igishegabo narisinye mu misa yarabavuga ati Lenine yasaze imico y'ikirundi ariko twigishiriza abana iki kandi ugasanga ni ibintu abana barisanzwe kwigira ko ari wigeze kumbwira ati wagumutse nace ndamuha linki y'abandi bavuga ururimi hafi y'Ikirundi mugabo baba ari film ivyo wonya aje imbere ya kamera kareso ni wa no akavuga ibintu omengo bari muri pratique none uwo mwana ntaza kuvyumva ko mbona bose babaha Android ku myaka 8 ni yaza kugura Facebook ntibahurirayo agiye kugura YouTube ntibahurirayo je uburyo nabigishamo narabigisha nkabwira ati ingaruka mbi ku ba jeune baje mu ibintu mibonano mpuzabitsina hataragera ko bagira mariage le sexe avant mariage nkabereka ingaruka yavyo tugafatira ku banditsi batandukanye kandi nkagira n'amaseminari bakumva bakabitahura avadantame inuzenya ikiganiro cy'abantu bubatse nabanza nkagira cy'abajene nkabategura ni kuvuga mugabo rero abantu aguye ku karoka aka extra gucyanye karatwisha no munsi mais je faisais ça à l'église yego kenshi nabatumira mu église hanyuma no kuvuga ngo igituma rero bariko barananirwa ni ikihe ni inyigisho nke ubwa mbere hanyuma ikigira kabiri uno munsi turiko turagera muri vya bihe Bibiliya yavuga ngo mu bihe vya nyuma abantu bazoba bikunda umugore akagovye gukunda umugabo agakunda umugore wiwe mugabo no munsi umengo umugabo arikunda umugore akikunda umwe wese arabinyungu ziwe genda urabire ku butunzi uno munsi umengo ari ubutunzi bw'umugabo ategeza kujana iwabo kunyegezayo n'ubwo umugore agenda kunyegeza iwabo ugasanga umugabo ati umugore n'umwana wundi umugore nawe ati umugabo n'umwana wundi ntako mwizeye ça c'est un problème no kuvuga très sérieux harakenewe inyigisho zo gukura abantu ibinyugunyugu mu mutwe kugira ngo bumve ko
kubana n'umuntu mubaye umwe kujya nyine Bibiliya bivuze ati mubaye umwe muzotandukanywa n'urupfu. Yes. Umuntu yo kubaza ko abantu basigaye bapfa bakiri ko baragenda ku isi. Sanga abantu bose barabaye ivyihebe. Yes nuko rero hanyuma rero ikindi nuko mu bindi bintu biriko biratuma bananigwa vyanka hariho kutamenya kwakira ibihe. Yego. Ubuzima bwose bugizwe n'ibihe bibiri naba nabivuze. Hariho igihe cyo kuryoherwa n'igihe kitari cyo kuryoherwa na la Bible yaravyanditse nayo nyene ati hari igihe cyo kunezerwa n'igihe cyo ry'umujinya. No kuvuga ko igihe ciza kije. Yego. Benshi ntibazi ngene bacakira. Igihe kibi kije nabo ntibazi ngene bacakira. Benshi bananirwa mu gihe kibi. Kwico gihe kibi kije harabusanga biyahuye cyangwa ugasanga bacumitanye cyangwa ugasanga bagwanye cyangwa ugasanga bahukanye umwe yagiye undi yagiye cyangwa kuvuga haba ubuntu bwinshi bukomoka kuri kwa kutamenya kwa kera. Yes. Ijambo bavuga kera ngo niko zugubakwa irikibaho uno munsi kandi nibaza ko batakinacihanganiranira. Umugabo yakoze kose umugore akamubwira ati ibi bintu ntarabubirekesha mutware wanje akubwira ati acha vyimba gakanga nguragira ivyo wawe nawe. Umugore yakora ikosa amubwira ati urabona sha madamu ibintu si vyiza wikanguye uza kwikangura usanga yagiye kera n'intekera ati jewe ndigisubira iwacu jewe yandi umutima yamaze aca agenda agasimbira muri y'amashirahamwe yabo. Abakenyezi bafite amashirahamwe menshi. Nyina akavuga ati burya twe bahezagira abakenyezi kwe. Gira amashirahamwe menshi narigeze gutembera ahantu bita muri Enapo naratwenze ndakumbagara. Yego. Umengo ni centre y'abakenyezi usanga umengo ni kigo c'abakenyezi ntazi byo bakorerayo. Yes. Hanyuma no kuvuga yuko muri uku kunanirwa muri rusange uko kuba ari kwahukana cyane muri no minsi. Yego. Ni ibintu by'abantu bikunda ugasanga bakunda amafaranga cyane. Na Bibiliya yavuze ati baza bakunda amahera cyane. Hari abantu uno munsi n'umugore yubatse cyane n'umugabo yubatse abonye urundi rugore rw'urupfakazi cy'ugumbure barantunga kuri terme. Akenshi nkunda gusanga navuze nabigagamishije gutyo kubera arinze ashobora kuba yosohora umugabo w'abandi mu rugo. Uwo mugabo agatura urugo rwiwe kubera amafaranga biba bigoye ngene umuntu amusempatiza. Ugasanga umugabo arubahuka agasohora umugore w'umuntu kubera amafaranga. Mugabo ico gihe abo basoraje nta makosa amana nabashirako amakosa bari kuri abo bavyemeye. Hari nabo usanga ari ingeso, hari nabandi agenda kuba kuno musa akavuga ati reka ngende ko uriya mutipe muri afite udufaranga tubana ukwezi kumwe amezi abiri nice namuvuruga hanyuma cyo tugenda mu vyo kuburana cyo tukabura hama tuvane ko ugasanga rero ko barazana ibintu bariko baronderamwe imitari. Yes. Nakaye kajambo kanyuma wobwira ugwaruka guno munsi canke amakupre y'ino munsi abamahiye buno munsi. Oya nagomba mfe nakanyuma no vuga reka kanyuma bagahebe Natasha kuri TV. Basi nimiburi muri iki kiganiro. Akajambo basi ko babwira muri kiganiro aba jeune gerama ndarifuza umunsi mukuru mwiza w'abakundana na cyane cyane abafisa abasheri. Lenine Manariyo tugushimire cyane ntitwobimara. Twifurize ukwezi kwiza bakundana tubabwire ngo mwicunge nimuticunga bizobagaruka ko big up sana. Thank you.